Ibyahishuriwe Yohana 17. Ibyahishuriwe Yohana igice c'17. Yohana yerekwa maraya n'igikoko gisa n'agahama. Mwashizeho haza umwe wo muri ba bamarayika ndwi bari bafise za nzabya ndwi, avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke iteka rizocibwa maraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Uyo abami bo ku isi basambana nawe, ababa ku isi bakaboregwa vino nizo busambanyi bwiwe. Anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemu, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cuzuye amazina y'amarogotano, gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Uwo mugore yambaye impuzu y'inyambarabami n'iy'agahama, yari yisakaye izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'imaragarita, afise igikombe c'izahabu mu minwe cuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni hahambaye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya vyo mw'isi. Kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahe ibya Yesu. Ndamubonye birantangaza, ndumigwa rwose. Mariko igice c'8. Mariko igice c'8 umurongo wa 15. Reka mbe umwambiro w'abafarisayo niwo nyigisho zabo. Mwahabonye arabihanikiriza ati mumenye mwirinde umwambiro w'abafarisayo n'umwambiro wa Herode. Imana idufashe. Mwami Yesu, mwana w'Imana, ndasabye ngo mpwemu yera asobanura aya majambo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Aya majambo ngomba ko tuvugana n'amajambo asigaye ameze nk'ideni muri jewe. Igituma ameze nk'ideni, nuko ari umutego munini. Shetani yararonse icitiranwa cyo gusenga, siko? Yararonse kopi yo gusenga, yararonse kopi yo kuririmba. Ndafise umubabaro, ndafise ikibazo no mu bintu by'indirimbo by'umuziki. Mwebwe ngaha harimo abantu ba fonctionnaire mwamaze gukurikirana abantu ba star ba gospel music. Mwamaze kubakurikirana? Yego. Burya Shetani ariko arakora ikintu cyanditse muri Bibiliya, muga abantu bariko barakanura ngo barabe neza. Uno munsi ndababara cyane numvise abapentikoti bavuga ngo umugeni ari hose mw'ijuru ntihazoja abapentikoti gusa. Mbega ndababarire, mukaba mugomba kwishira umugozi mw'izosi mukine n'iby'amadini. Bitwarashitse mu gihe biri mu bushobozi bw'abadayimoni butari bwigere bubaho mw'isi. Kandi ibyo ngenda babarire ndabizi ko atavyo muzi mwebwe. Mugabo n'ibintu nakurikiranye ndiko ndiga muri Bibiliya. Ahantu hose muzobona handitse umugore cyangwa umukobwa, muzomenye yuko ari dini. Muriko murankurikira? uyu mugore
yari afise imyambiro ibiri. Munkurikire neza. Twasomye Yesu yihanikiriza abigishwa, arababwira ati mumenye, atarihanije cyane, mumenye mwirinde umwambaro w'abafarisayo n'uwa Herode. Siniko muranya nariko ndigira ijambo iki kintu Yesu yabihanikirije, nje nsanga yariko abihanikiriza kugwa mu idini rya Antikristo. Idini rya Antikristo ritegerezwa ko rizoba rifise imyambaro ibiri. Kubera iki? Kuko uyu mugore yicaye ku gikoko. Igikoko muravuga ngo riko nabigisha ibintu bitategerezwa kwigishwa, mugabo nagenda babwiza ukuri yuko mu iminsi tugezemwo numva ko ari devoir, numva ko ari deni. Ntagize icyo mvuga kuri iki kintu. Ndumva neza ko Imana yohava irimbaza. Muriko murankurikira? Yego. Kuko bikubera iki? Igikoko ni Antikristo, ni leta y'isi yose. Muriko muranyumva? Murazi gituma Satani ategerezwa kuronka idini ry'isi yose, ategerezwa kuronka igisa n'ishengero rya Kristo. Sinzi ko muriko murankurikira. Ategerezwa kuronka igisa n'ishengero, ariko kitari cyo, gifatiye ku myambiro Yesu yabujije abigishwa, aribo bahavuye babintumwa zubakwa ku ishengero. Ku bisanzwe y'ishengero ngomba ndabakundisha Pentekote kandi abasabe kurya muhira iwanyu muri Pentekote. Suko ndumunyedini, muganga ndababwire ukaba wumva udahagijwe no kuba muri Pentekote, urabangamiwe cyane, kuko uri kurajarajara mu gihe atari gihe cyo kujarajara. Ndaza ndaregera, uri kurajarajara mu gihe atari cyo kujarajara. Hariho n'ibintu y'amasengesho, bagenda bamenyesha abantu muri mu masengesho, musengana abantu mu madini yose, bagenda bahebuze nihagaze ngaha nyene murapfuye mu by'umuhemo. Sinzi ko muzovayo, sinzi nuko bigishoboka ko muvayo. Abantu nk'abo bariho ubu, ugasanga abapentekote n'abametodiste n'abaki bose basengera hamwe. Imwe mu mizi ko zirubaka idini rya Satani rya Antikristo, kandi muriko muraja mu byo bintu, kandi babwira ngo twebwe ntitukiribo. Siko babwira abantu baje mu masengesho mutuka abakozi b'Imana, mubatuka umengo mugiye kwigishwa kutuka abakozi b'Imana. Muzotemba dusigare sinababesha. Kandi ariko nababwiza ko ibi bintu twarabibonye inshuro nyinshi. Jewe ntabwo bamvise, sintinya kuvuga ibi bintu. Nico gikorwa Imana yadutumye, tubwirizwa kubabwira ukuri kose. Uriko muranyumva? Ishengero ry'Imana harya rifise mu kirundi bavuga ngo iki, ibiriranga bine. Mu gifaransa byita remarque de l'église. Ngo nabereke ingene Shetani nawe azanye kopi pirate. Ibyo biranga bine, ishengero ritegerezwa kuba umwe. Sinzi ngene no kivuga mu kirundi, sukuvuga ritegerezwa kugira ubumwe kuko abantu baba batandukanye, mugabo ritegerezwa kuba umwe. Ko murabizi ko ari umuntu n'umubiri umwe. Kandi mu Cyongereza bakoresha ijambo ryitwa oneness. One ritegerezwa kuba une oneness.
ritashoboye kuba rimwe ntirishobora kuja kuronka ikiriranga cya kabiri. Ikiranga cya kabiri ni ukuvuga ritegerezwa kuba iryera, holiness, ritegerezwa kuba saint, une église sainte. Mugabo ntishobora kwera ritabanje kuba umwe. Sinzi ko muriko murankurikira. Hanyuma icya gatatu cyo batwenza kuko bavuze ngo katolisisite ni ukuvuga ishengero ritegerezwa gushika mu isi yose rigashikira amahanga yose. Ubwa kane ni apostolisite, ni ukuvuga ritegerezwa kubandanya inyigisho y'intumwa. Muriko muranyumva? Ubu rero hategerezwa kuba kopi, igihushano, icitiranwa nk'akarorero, siko icitiranwa c'ishengero ritegerezwa gushika ku isi yose, ariko atari ishengero ry'Imana. Ibyo rero sibyo ngomba gutebako ngo nabwire. Yohana ngo abona umugore yicaye ku gikoko, ngo yambaye impuzu z'inyambarabara, yisakaye ifeza n'izahabu. Igikoko ni leta, umugore ni dini. Ndasubiramo, igikoko ni leta y'isi yose, umugore ni dini. Mwabyumvise? Mwajya amajambo icambabaje, uwo mugore ngo afise igikombe. Mwabyumvise? None igikombe ni iki? Igikombe ni igikombe cy'isangira c'ubumwe, siko? Ikijya gikombe rero ngo cyuzuyemo ibihumanya by'ubusambanyi bwiwe. Ibihumanya rero muriko murabibona biriko bizanwa na guverinoma na leta y'isi yose. Twebwe dusangira ikimenyetso c'amaraso ya Yesu ari mu bugingo. Amen. Ariko agiye gusangiza ibihumanya by'ubusambanyi bwiwe. Ngo kandi ngo mbona ngo aborewe. Iryo jambo rirambabaza kuko amajambo muri bibiri yahageze batera ubwoba ko n'amajambo akomeye abategezwa gushika. Ngo mbona aborewe amaraso y'abera n'abashingiye intahe Kristo. Reka nababwire, mugiye mu gitabo c'imigani muzobona umusambanyikazi mu gice ca 5 no mu gice c'indwi, siko? Ngo afise amajambo agize asosa, ngo afise akarimi gasosa, amajambo meza. Ngo abona ngo umusore w'imbura bwenge ngo agenda ajiyari, ngo hanyuma ngo aramuhenda, bamubonye ngo amubwira ngo nashashe. Ngo kugezaho ngo kwa muhungu uwo musore ngo yari umuntu w'imbura bwenge w'igito, ngo agenda kwidirisha y'inzu yiwe. Yari kwidirisha y'urusengero rwiwe. Acara heza aramwigisha. Kuko twarageze mu gihe, umviriza ngenda bakarurera, uyu mugore ahabwa ubushobozi n'igikoko. Muriko murankurikira?
kandi amafaranga n'ifeza arayafise. Muce mugaruka kuri rya jambo rya Yesu yavuga ngo mumenye mwirinde umwambiro w'abafarisayo. Abafarisayo n'abigisha b'ikinyoma bigisha ibintu bitari byo. Muriko murabona iki? Icya kabiri, mwirinde umwambiro wa Herode, inyigisho ya politike. Muriko muranyumva iki? Inyigisho y'igikoko. Inyigisho y'igikoko. Uyu mugore afise imyambiro ibiri, umwambiro w'inyigisho z'ikinyoma n'umwambiro w'inyigisho zande za politike. Ibi rero bizoza mu gihe gifise cy'ubushobozi. Ngenda ndabereka kamera. Ubu ku isi yose intwaro n'iby'idini byarinjiranyemo. Ndabeshe ku isi na perezida wa Amerika aratuma ko abanyedini bakomeye bagasengera hamwe bagasangira icyaha kugira ngo ibintu bivangane. Ibyo babyita ubusambanyi. Banyumvise? Ubusambanyi. Ubu rero ikigiye kuza n'amaporoje akomeye n'amafaranga menshi. Barahiriwe abatama bavuze ubutumwa, ishengero rikaba rikiri ishengero. Biriko muranyumva? Barahiriwe. Ndibuka umutama umwungere wa mbere wacu Kiremba dufise bavuga ngo hamwe ryonsambukana noba ngo novuga iki imbere y'amadengo yari insigaranye rimeze neza. Muriko muranyumva? Twarinjiye mu gihe gikomeye. Jewe naribagiye igituma Yesu yavuze uko mu Bisirayeli bavuze umwambiro, baba bavuze uburyo ngo baba bavuze ngo nk'igiturire, influence inyegeye, ariko ngo iyo influence ikaba imeze nk'igiturire, iyo influence ikaba imeze nk'uburozi. Muriko murabyumva? Hakaba rero iyo influence yinjira. Icambabaje nuko uyu mugore yaborewe amaraso y'abera i Buraya. Ku bisanzwe yaco bita ubwami bwera bw'i Roma bwatanguye mu mwaka w'800 itariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'800. Ubwo bwami buragera igihumbi burapfuye, ariko ubwami bwamaze imyaka igihumbi kugira ngo kibe ikigereranyo cy'imyaka igihumbi Yesu azotwara. Nuko murabyumva? Hanyuma umwana aje gusoma ajya murabona ngo atangazwa nuko icyo gikoko kitari kikiriho ngo none kigira kiduge kija hamwe. Nuko murabyumva? Mubura muti yari yuriye igikoko ikihe? Muri Bibiliya mu bitito by'Abagiriki bavuga yuko Europe, Uburaya bwabyawe n'umugore. Tugarutse ku idini, ngo uwo mugore yiyambitse ubusa, hanyuma ngo agenda kuri hajya ku musenyi w'ikiyaga, ngo imfizi ngo iramwiriza, ngo imufata ku ngufu, ngo aca byara Uburaya. Murabyumva? Nico gituma no ku bibuga by'indege bimwe nk'i Bruxelles nko mu Budagi hariko umugore yuriye yicaye ku mfizi, ku gikoko. Kubera iki bafashe imfizi? Imfizi ni ikimenyetso cy'igwamana mu Bugiriki cyitwa Zeus, mu Butaliyano cyitwa
Jupiter. Mu bihugu muri Israeli, mu bihugu by'Abarabu hariya hafi ya Israeli kitwa Bayali. Ni ukuvuga iki gikoko rero ni ubushobozi bw'iki, ni inkomezi, ni bwa bwami bw'i Roma bwera bw'i Roma bugarutse bugashika bugakuvura isi yose. Niho rero mubona ko Yesu yihanikije abigishwa imbere y'igihe ati mumenye mwirinde umwambiro w'abafarisayo, kuko murabona isi yose iriko iravuga ngo nibareke abagabo bubakane n'abagabo kandi ishengero ribarongoze. Muriko muranyumva? Abagore bubakane n'abagore kandi ishengero ribarongoze. Ubuye hari ibihugu muri pasiporo batacandika umugabo cyangwa umugore, bandika umuntu, kuko bagira bati umuntu ashobora kuba umugore uyu mwaka, umwaka uza akazoba ari umugabo. Umuntu ashobora kuba ari umugabo uno munsi, umwaka uza akazoba ari umugore. Ibihumanya muriko mwabyumva? Mu myaka yahera hari umugore wo muri Finland, haheze imyaka mbere ngira ngo yaba 10, arambwira ati twebwe mu ishengero iwacu twaragize ingorane, ati kuko twari dufise umukozi w'Imana w'umugabo, hanyuma umukozi w'Imana w'umugabo aragwa, aragenda yihindura umugore, baramubaga, baramugira umugore, baramuha amabere, baramutera yantuze ya miti nkaburamubiri ikarizo hormone z'umugore, ararongogwa. Haheze imyaka baza babona aja ari umugore yambaye uturato tureture, azananye n'umugabo wiwe. Najewe ngomba gusubira mu ishengero. Ivyo ni ibintu bikomeye. Muriko mufata nk'utwenga mugabo nta myaka isigaye mutabibonye. Hanyuma hari umuzungu w'umunyamerika ejo bundi yambariye ati twebwe twari dufise umuprofeseri muri kaminuza yegamiye ishengero ryabo, hanyuma aragenda avuga ati jewe ngomba kwibagisha nigira umugore. Bashamubwira ati umviriza, twebwe twarababwiye yuko umuntu azogira ivyo atazosubira gukora ngaha, azoca ataha. Leta ya Amerika iciravuga iti muramurenganije, muvuga ngo murafise urukundo, muvuga ngo muri abantu b'Imana, mumuriza iki kugira ivyo yumva. Leta izana umwavoka aburanye ishengero. Ndiko ndababwira abantu muriko mwiyumvira yuko muriko murafyina, umva umwambiro wa Herode n'uwa Farisayo birafatanye. Uyu mugore afise imyambiro ibiri, akoresha umwambiro wa politiki n'umwambiro w'inyigisho z'ikinyoma, kugira inyigisho z'ikinyoma zigira inguvu zica hehe? Zica mu gikoko. Arongera arambwira ati twebwe mu mashuri ya segonderi iwacu muri Amerika, segonderi biga ku buntu, ariko bafite amategeko avuga ngo umuhungu ashobora no kuvuga ngo jewe numva n'umukobwa, ubwo nyine bacamureka akaja kubana n'abakobwa, akiyogana n'abakobwa. Ishuri rivyanse
baca baryaka kwiga ku buntu. Mu bihugu byinshi ubu bafite porogaramu zo kwigisha ubusambanyi, mu ya 4 bakigisha teori, mu y'indwi bakigisha puratike. Abana bakaja hajya bagasambana, abandi bakarorera. Mbega murazi si mugezemo? Barakuye abana mu mashuri. Ejo bundi nagiye muri Amerika, ngenda umupasitori atwakira muhiriwe, anyereka abuzukuru biwe, ndamaze abari biga hehe, acambwira ngo twarabakuye mu ishuri. Umwarimu twirondera umwarimu akabigishiriza mu baratahuye ico ari cyo, isi yamaze kubadahwa, barazi ico ari cyo ko ari nyambukira n'ingenzi mu isi. Nta minsi iheze insabye umuzungu, namubwira nti ndamusaba ko yomfasha, ndamusaba ngo nterere nshire umwana mu ishuri y'Abanyamerika, yari haje Bujumbura. Acambwira ngo ayo mahera nayo ndaguha, twebwe abana twarabakuye mu ishuri. Yari muri uvuze inyigisho zo mu ishuri z'Abanyamerika, acambwira ati twebwe twarabakuye, bigira muhira kuko inyigisho ya leta ntitukiyemera. Ubwo abantu barataha. Ndiko ndabasobanurira umwambiro w'igikoko. Nuko kwa kabiri guheze nari muri Amerika mu gikorane, barambwira bati iri shengero ryacu twaburanye n'umukuru w'igisagara cyitwa Houston, umugore akitwara n'umulesbiyene, babagore basambana n'abagore nkabo. Uwo mugore acavuga ati amashengero yose muzozana ibyo mwigisha kwa Mungu, tubanze tubirare ko mutavuga nabi abantu. Iryo shengero naryo cavuga ati twebwe ntavyo tuguha, twe twigisha ibyo duhawe na Mwemwe. Urubanza rwaciwe na sentare gasambura manza federale y'amareta yose ya Amerika, ishengero riratsinda. Ega niko ndababwira uwo mugore, ubushobozi afise ni bwinshi. Uno munsi je ndababara, ndiko ndabona abantu birukanga ngo umugeni ari hose, aho umuzi ni aho usinya ko ari umugeni ni kuma hamwe. Iyo hateye corona, abantu baramukanyira mu kanyamahoro. Iyo hateye indwara zandukira, bagiraga mu kanyoya, niba bakigwana mu nda bagira gutyo, muraza murabagirira gutyo. Harateye indwara mu buryo bw'imwere, kandi ni indwara ikomeye. Icambabaje ngo yaraborewe amaraso y'abera, n'abashingiye intahe Yesu Kristo. Mbe murazi igituma baborewe? Amafaranga, ifeza n'iki, izahabu. Azoca mw'iyo nzira agerageze. Nico gituma aya majambo ndababwiye ngo mugume. Paulo yabwiye Timoteyo ngo kuko uzi wagize wakwigishije, kuko uzi wagize bakwigishije. Jewe ndabizi yuko nta ngorane mfise
y'amadini amadini ntacyo mbariye ndazi mama wabyumvise mama ndamuzi muhemu yera namuronkeye muri pentekoti ibyaha nabihaririwe ngaha mbatirizwa mu mazi ngaha umunezero wose wo mu mana nawuronsa aha nta bindi mbarira aha niho ducunganiye n'uyu mugore uyu mugore yamaze arera abakuru b'idini barahamagarwa mu nama y'abashinga amateka b'uburaya bakaza kwicara ni ukuvuga ko ariko ku bisanzwe nuko nabatwaye umwanya munini icyatumye numva ko iri jambo norigarukako nuko mu minsi iheze umukuru umwe muri leta yavuze ngo amashengero yose y'abaporoti naje hamwe agira ikintu kimwe ntibasha naracerewe bavyumvise naracerewe kubabarira ndabizi yuko buca haza amashirahamwe arimo amahera menshi y'amashengero no muri twebwe ari abantu bazokwanga ko bigumya kandi umenye ko ibintu byaba bifise ubushobozi bwa satani kandi biriko birihuta abateolojiye bakomeye bariko barakora Bibiliya mugure zibiri kuko mu myaka iza hazosohoka Bibiliya itagiramwo umugore itagiramwo umugabo yanditsemo umuntu uno munsi mu bariko barakora ivyo nubwo ntavyo muzi mugabo je ndabizi ku bintu byinshi hari ico bita umugambi w'amahoro umugambi w'amahoro watangujwe n'umuntu yitwa Rick Warren igitabo ciwe barahabwe baragishira no mu kinyarwanda yabaye umuntu akundana cyane na perezida w'u Rwanda kugeza aho perezida w'u Rwanda yamuteguriye ibikorane mu gihugu cyose kandi ategeka amadini yose kuja kumwumviriza igitabo ciwe citwa ubuzima bufise intego siko usanga abantu bafise icyo gitabo bakakigendana icyo gitabo nagisomye cyose ndagiheza jewe avuga ngo nibamuherekeze mu byiyumviro byiwe iminsi 40 umenye ko iminsi 40 Mose yimaze ku musozi agahabwa amabwirizwa 10 Yesu yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje acatangura ibikorwa uwo mugabo n'umuntu w'idini akomeye niwe yimitse Barack Obama sinzi ko muri komuranya umugore agize yicaye ku gikongo ndatangara kuko ishengero rya Pentekote mu Burundi niryo ryonyene risigaye rimeze uku muri Afurika kandi ikimbabaza nuko tutazi ko twigiwe umugambi ukomeye guhera i Buraya aho ibi ndiko ndavuga mwibaza ko ndiko ndafyina ibi ni ukuri kose
none rero muragomba kuja mu ijuru, muracagomba kuja mu ijuru. Hageze ko twiyubaha, muriko muranyumva? Hageze ko tugira twiyubaha. Ariko jewe ntibimbabaje kuko ndabizi ko murabona muri Bibiliya handitse ngo abakobwa ndwi ngo bazosaba umugabo umwe ngo bamubwire bati tuzokwiyondera ibyo twambara n'ibyo turya, wemere ko tukwitirirwa gusa. Ubu hagiye kuba ibintu bibiri bikuru bikuru. Amadini menshi agiye gusubira kwa nyina. Ni ikibiriba ngo ndwi, ni ukuvuga cuzuye, buzuye, bakwiye iminsi ikwiye. Si ukuvuga ko ari indwi, ni ukuvuga ko hafi abo bakobwa bose bazosubirayo bati tuganze. Bagiye gusubira ku mukuru akomeye, kwa nyina pa ekatolika, si vous voulez je vais le dire. Bagende bati turemeye udutware, tuzokwigumira ko turi, ariko witwe ko ari wewe papa wacu. Hanyuma abazokwanka ivy'uyu mugore bazova mu migwi kumbure myinshi, ariko abapentekoti bazobabara cane, kuko bazokwitwa intagondwa z'abaporoti. Eric Warren we yavuze ati ndagwanya ubutagondwa bwose, bwaba ubw'abisilamu bwaba n'ubw'abaporoti, kuko bigisha bafise ikintu bita kirisilamu, ni ukuvuga kirisito isilamu. Ubu rero bamaze igihe bariko barasubiramwo ibya isilamu. Mbere ibiganiro hagati y'abakirisu n'abisilamu, harimwo n'umusenyeri wo mu Burundi ari n'ivyo biganiro, dialogue hagati y'abamizirima n'abakirisu. Jewe twahaririye muri Société Biblique, twari kumwe. Hanyuma twagomba kurondera umuntu aza gukora muri société, umukonsulta, umuntu aza kudufasha mu bintu byo kurondera amafaranga yo gufasha Société Biblique, bijya bya fundraising. Hanyuma turiko turataraba bijya bintu amategeko twokwisunga no bitare terme de référence. Duca tuvuga tuti nca ndavuga je nti umumizirima kwisanzwe ntarimwo kuko ntiyemera Bibiliya. Umusenyeri ngo ngweka ngo umumizirima ntiyanka Bibiliya, arayemera. Jewe ndi muri dialogue, muri Afrika ndi muri dialogue, turiko turabivugana. Kubisanzwe ingorane bafise ni ijambo rimwe rikomeye ryo muri Bibiliya, uko hari ico bita religious pluralism, ni ukuvuga ngo la pluralité religieuse. Ko kizira kubwira abandi ubutumwa, mubareka bakizera ibyo bizeye, ko mu kwizera kwabo bazoshika mu ijuru. Ko kizira kuvuga ubutumwa, kizira ibyo bya maevre missionnaire bidakwiye, evangelisation idakenewe, ari ukuhohotera abantu. Mbere mu bihugu bimwe bimwe baranagufata, atelefone ku polisi avuga ngo ariko mbarira ibyo ntashaka ko mbarira, urahanwa. Iyo pluralité religieuse ivuga ngo, niyo kirisilamu ivuga ngo twese turi abana ba Aburahamu, twese tugenda mu ijuru. Mugabo jewe sindi umwana wa Aburahamu. Mwebwe muri abana ba Aburahamu. Wumva utize ijambo ry'Imana wo kujaniranya. Twebwe jewe sindi umwana wa Aburahamu.
abana ba Aburahamu n'Abisirayeli n'Abayuda. Imigisha birimbarira ko imigisha ya Aburahamu ndayironka, mugabo sinzi umwana wa Aburahamu. Ijambo riba hanze ni ijambo rivuga ngo Yesu yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujana. Ubu rero baricaye barabigenze mu ishengero ryitwa Hillsong. Hillsong ni ishengero ryo muri Australia, mugabo igitangaje ni ishengero rikorana na Pentecote yacu muri Sweden. Ubu iryo shengero umupasitori waryo yarigishije asoma Bibiliya agaca asoma n'ikorowani mu rusengero. Umuntu umwe acandika kuri internet cyangwa ngo si Hillsong, ngo ni Hillsong, ngo ni indirimbo yo muri Gehinomu. Reka ndabamenyesha Yesu ari hafi, mugabo n'aka kantu dusigaje karimwo guhagarara mu kuri mu buryo budasanzwe, kandi tugasamara gato. Uyu mugore azotwica. Reka ndeke kuja muri birebire, ariko ikigaragara coco nuko Antikristo aboneka ko azova mu Buraya, n'uyu mugore ari Buraya, kuko hari igihe isi yose yatwawe n'ubwami bwera bw'i Roma. Uno munsi idarapo rya Union Européenne riri ku inyenyeri 12. Inyenyeri 12 nazo zari za wa mugore, zari z'igitsina cya wa mugore wo mu Byahishwe Yohana yari mu bugaragwa. Rero hari idini rimwe mu gusobanura urya mugore ryibaza ko ari Bikira Mariya. Nico gituma idarapo rya Leta Zunze Ubumwe bw'Uburaya Union Européenne riri ku inyenyeri 12, byerekana leta ifatikanije n'idini. Muriko murabyumva? Twebwe batwita nos frères égarés, abavukanyi bagize basanzaye bazimiye. Mvuze ibintu biremereye, ariko nifuza ko agafyinye kova mu Pentecote. Bakirisitu, ndifuza ko agafyinye kogirana. Ibi bintu murabizi ko byabaye ibintu bizimvye, byaguzwe amaraso ya Yesu, byaguzwe amaraso ya Yesu, urupfu rubi rwo ku musaraba. Si ibintu twokinisha, si ibintu twofyinisha. Jewe narakoze mu biro bikuru by'ishengero imyaka 7, naja mu manama ya minisitiri, naja mu manama y'amadini, bagaheza bakagira bati haguruka, tugahaguruka, bagaca baheza mikoro umushehe ngo nasenge, bakadutondeka, haza gutangura gusenga umukatolika, hasubira umwangirikane, haza guhereza shehe. Ikintu cyose bati twacize twebwe, none abanyamadini nabo bazoze baturabire, nabo nyine batwemereze ko ibyo bintu babyemeye. Ariko nk'uko Bamurenge yavuze ngo kandi rikiri mu isi
ijuru manure kwamamera kuko amera mw'isi ngo nanje nshikiwawe bahanze w'ijuru uvyago birigo rihuwa rwose no kuzigama amahoro mu bihe bizoza yifuza kuzobona ibyiza byo mw'ijuru rivuye mu ntambara rinesheje rwose mu bintu nshinze ijisho icyo kintu kirimo rwose kuko muri iyo minsi yahera baragize ngo umugambi w'amahoro muri Afurika umugambi w'amahoro wari urongowe n'umugabo wo muri Senegal icegera ciwe akaba umurundi yitwa Rukara Mohamed Rukara yarapfuye baca bagira umugambi w'amahoro baragira urugendo baravuga mu mashengero ngo ntimuzotangare ngo nimwabona Anglikani ije gusengera muri katedrale Regina Mundi ngo mukabona tugiye gusengera ku ntahangwa ndavuga ntimurabesha ku ntahangwa ntimuzojayo barasengeye Anglikani yaragiye gusengera muri katedrale Regina Mundi abagatulika baraja iwabo ariko Imana ishimwe ku ntahangwa ntibagiyeyo ariko byitwa umugambi w'iki babyita peace plan ni ukuvuga iyo pe yafise ikivuga E irafise ikivuga A irafise ikivuga C irafise ikivuga na E irafise ikivuga ni ikintu kirekire cyakozwe rwose umugambi w'amahoro ariko baremye hari abandi bitwa ba Copeland hari umugabo akomeye cyane y'abakiri muto yasobanura ibyo bintu neza kumvisha ibyo bintu abantu icyanangaje yaciye apfa akiri umugabo muto atari bwashikana ngo n'imyaka 50 cyangwa 60 ariko arasigura ibyo bintu wacha wumva yuko umengo ni igitangazo wamengo afite ubushobozi bw'abadayimoni bashobora kuyumvira Rick Warren aracariho afise idini ryitwa Saddleback Church afise amafaranga menshi yanditse igitabo yise One People One Destiny ni ukuvuga ngo abantu bose ni umuntu umwe mwumva icyo kintu abantu bose ni umuntu umwe kandi bafise iyo bajya hamwe ibyo bintu birashoboka ni ukuvuga ko Bibiliya yose aragize arayifuse nambara ikintu kigoye muri iyi minsi ni ikintu cyitwa theology icyitwa ecclesiology iby'ishengero baragenda babarire mumenyere isahani yanyu ukabona umwana adahaga muhira ntagira ati umwana ko afise indero baraye ubusa ntagenda kuvuga kwibarabara ngo naraye ubusa birabaha ibyo
umwana afise indero barayubusa muhira aje kuvuga ngo twarayubusa bari bitagira umunyu bashira kwibarabara ngo mudutabare nta munyu twaraye turi bitagira umunyu aba ari umwana atagira indero. n'uwo muroga aramworohera siko abamwishiriye n'uwo mukorera ikibi abamwishiriye. Ishengero ry'Imana nari kubana nkavuga ibindi ariko reka ngeze ngaha. Twarashitse mu bihe by'iherezo, twarashitse mu bihe bigoye. Ntihazagira umuntu wo mu ishengero rya Penigoti ahinduka inyama z'uyu mugore. Uwo mugore ntazoborerwa amaraso yawe mu buryo bw'impemu. Imana ibahezagire. Uyu mugore arateye ubwoba. Ndiko nditegereza ejo bundi Imana yatumye umuntu avuga ku bintu by'amashirahamwe sinashoka ntahura neza ngo ndabyiyumvire ndabirabe, ariko ndiko ndiga uyu mugore naciye ntahura icyo Imana yavuze, naciye ntahura icyo Imana yagize. Abantu no munsi basiba no mu rusengero bari mu nama y'amashirahamwe. Sindiko ndavuga ndiko nirukana amashirahamwe, ndiko ndavuga ngo mugire ubwenge. Jewe nirya jambo rya jambo haje irindi jambo nirya jambo Yesu yavuze ngo raba ndabatumye muri nk'intama ku mabere. Mugire ubwenge mube nk'inumata. Mwewe wumva kuba inzoka ugaca uba inuma, mwewe mba bitagoye. Ariko cyane baza ko iryo jambo ryashitse, iryo jambo ryashitse. Imana idufashe. Biragoye kugira ubwenge nk'inzoka ukaba inuma atakarohe, ugaca mu bintu ukarengana udacafuye mu mabingira y'iki. Kandi ngo bazova muri twebwe. Imana idufashe. Ahantu hose uzoja, ndibuka baraje gutira ishengero, basanga mu biro baravuga bati twari tuje ngo muzodutira ishengero, muzodutira ishengero, turafise abazoza kwigisha, none rero muzodutira ishengero. Baca bagenda bategura ibikorane ku misiyoni zacu, bajya hose hegereye misiyoni ya Pentekote, hegereye misiyoni ya Pentekote hose bahashira igikorane. Jampenga batama baje ntigenda mubabwire ngaho bariya. Ijambo Mutama yarishuye ryabaye ijambo riteye ubwoba, ngira ngo n'ubu baracagura. Ejo bundi nta minsi ihetse umuntu antelefona ari muri Finiyani ngo jewe ngo dufise ngo ministere ngo tuzogira ikorane mu Burundi, ngo none twagomba ngo dufatikanye ngo ishengero rya Pentekote ngo ryambye rizoze muri ibyo bikorane. Umuntu wo kuri telefone. Ndarangije nariko ndabereka Yohana babona uyu mugore aborewe amaraso y'abana n'abashingiye intahe. Urazi kuba uwera hanyuma uwo mugore akaborerwa amaraso yawe, icyo kintu ntikibabaje. Imana ibaheze. Muvuga muti kubera ko tubwira amajambo ngaho, igituma ndababwira amajambo ngaho y'imvugo muri iryo shengero. I Bujumbura umuntu arasohoka ku ntangwa canke mu Kibenga canke mu Nyakabiga canke ahandi, inyuma ya saa sita akinjira muri iri dini.
siko aho iwanyu ntibirashika niko nagenda babwire abo bantu kuri uyu mugore nibyo azizanye siko ikibundi bavuga ni kuruwasa asiye nibyo azizanye none rero nibwo tutumvikana ko bisubira cyane none rero ifoto nisa